by'ukuri twihweje ibintu byabaye twese twarumiwe umugani w'abarundi ngo ubwanwa gufuka umunwa aha twe turajumarariwe ntidufise dukora n'icyo tuvuga ahubwo twe tubasabe nka mwebwe icyambere cyogiye gushima kubyo muje mukadukubitirako. Uyu n'umukirisu asanzwe asengera ku ishengero ry'Ikobero ni mu ntara ya Muyinga komine Butihinda. Aha rero ingoro y'Imana bariko bubaka yarasambuwe n'imvura nyinshi iheruka kurwa amagorwa ndasiga yandi iriko irasambuka yahitanye niyo bahora basengeramwo zisambuka zose. Ubu rero bati turi mu kangaratete. Nitwa Munyaneza Berize ndumwe mu bakristo bonga basanzwe basengera ngaha. Yego nari umudiyakonikazi ndi n'umujenama mandi majambo mbahagufi aha hantu. Mu by'ukuri twihweje ibintu byabaye twese twarumiwe umugani w'abarundi ngo ubwanwa gufuka umunwa aha twe turajumarariwe ntidufise dukora n'icyo tuvuga ahubwo twe tubasabe nka mwebwe icyambere cyogiye gushima kubyo muje mukadukubitirako. Sinari ndavyiteze ahubwo kubona iyi leta turimo nicyo cyakitwereka ko ari leta mvyeyi leta nkozi kandi bitwetse ko leta nsenzi kuko kabisa mutubaye hagufi cyane nivyo Imana bahera umugisha. Nukuri ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda kuko wabonye uburyo twari twicaye kuzuba rimwe ritagira uko ringana benshi twagiye duhunga tuhava tumira nk'abigirayo abandi tukabura aho twicara bamwe twatangiye kwicara kuzuba izuba ribayigishe turahunga. Jewe icyo novuga nkuko twizera ko mushoboye kandi twizere cyatumye kibaza ko twamenye twashaka dutere akamo mudufashe kabisa mudushikire ibukuru na cyane cyane dufise umuvyeyi wacu turamwizera nkuko nagiye mbona hamwe agenda shikira abandi bagize ibibazo nk'ibi mudushikire kabisa muduterere akamo mabwire ati nyaruka Ikobero mu ntara ya Muyinga hari Ikobero ibara ryaraguye imvura yaraguye irimo urubura ishengero riragwa dushima Imana ko yeta n'umuntu umwe yashoboye kugira ingorane isanganya ariko nta namwe dukika umusaya ngo tuba turasenga n'intebe zose ziragiramwo umudushikirire adufashe. Urabona ko ne kimeze mu gihe cy'imvura n'ubona ko imvura ikiragwa kabisa dushoboye kuronka dusengera nubwo hoba hatoya kabisa kandi ndazi ko intumwa imushikiriye azobidukora ko ni leta wacu ni leta nsenzi n'umuvyeyi wacu ni nawe cyane cyane tubanje gutuma kuko tubona ko abandi hirya no hino bari baragerageje mana ko turubaka urusengero rushasha harageze ko turusagara rwose ruguye hasi kugaje tubesoye tubikoreko mugeje mudufashije n'ukuri muwamukoze cyane cyane tufise no kwizera cyane icyatumye muza atabyiteze tubana mudushikire mwadutunguye ni nampamvu twiza ko n'ibindi bizokoreka kuko tuhaye dutabura kabisa leta turimwo ko leta nkozi senzi kandi ngo ikabamanyi ariko turayizeye tudahengeshanya genda mudushikirize ubu butumwa. Nitwa Sinzinkayo Emmanuel nkaba dongo ino shengero ry'Ikobero ibibazo byabaye ngaha mukaba mwabibonye by'ukuri ndatera agahinda kandi birababaje bizera bose dufise agahinda kadasanzwe urusengero rwacu twakunda cyane rwashoboye gusenyuka mu buryo ego ingufu zacu kabisa muzika cyane ko turebye ntarizo dufise n'izari zihari zo batumaze gukoresha urabona ko zapotereye hasi tugira n'umukoshi uteye ubwoba niyo kwa dusanga ducungiye ko nayo irasenyuka rero tugira aho dusengera tugaba munsi y'ibiti akavura haguye twiruka nani majambo rero twatera bagomba dusabe nyene icubahiro arongoye ikindi gihugu cacu cyane cyane ko ari muri leta mvyeyi yo dufata mu mugongo kabisa kugira ngo turebe ko yo turosa utubati canke akaturosa gasima ko kugira ngo dushobore gusanura urusengero rero ko tworonka turakinze umusaya. Aba bagiye kuvuga mbere barimwo n'umukuru w'ishengero bari mu ruhande rwemewe n'uburongozi ubona ko ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi isa nkirimwo abemewe n'uburongozi hakaba rero n'abandi batemewe n'uburongozi. Bamwe mu batemewe n'uburongozi bw'ubu bw'ishengero bavuga ko ari bo bari basigaranye ishengero mu gihe ababemewe ubu basa nk'abari baritaye bavuga ko intandaro yo gusambuka kw'aya mashengero
ishengero ari uko bariko bayubaka maze mu gihe aba bari bataye ishengero aho bagarukiye ngo baciye bashika babakumira. Aba nabo rero ngo baciye bazibukira ubu bakaba babirabisha amaso. Bati rero aba bashikiriye ishengero nibabandanye basanure aya mashengero kuko yamaze gusambuka. Geoffrey Bakwanzi urusengero nitwe twagubatse turazi imvune rwadutwaye n'uburyo kumbure hariho ababivuga batabizi ugasanga bavyitiriye ngo twe nitwe twagubatse. Yuvuze mwebwe mugombye kuvuga iki? Ndiko ndashaka kuvuga ko twebwe nk'abanyeshengero b'ishengero rya hano Ikobero twarabandanije ibikorwa mu gihe abandi barutaye barahunga baragenda, hanyuma twebwe twasigaye dufatanye mu nda turakubitsa inzu ibipfusi turagubaka. Niyo mpamvu nashatse kuvuga ati turabizi neza rwarabomotse kandi twe twababaye kuko nitwe gwavunye. Ibiyago bya Pasiteri Eliya nibaza yuko si ibyo guhuza abantu kuko wewe afise ivyo bashaka kuganisha mu byifuzo byiwe, mu gihe twe dushaka ko abantu dusubiza hamwe tugakorana nk'uko twari tusanzwe turi mu rusengero, tukashobora kuba twobandanya turi umwe. Mugabo bamaze kugaruka bo baje twebwe je na mukuru w'ishengero ndafise nandi bagenzanye bari abakuru w'ishengero n'abarongozi, mugabo baje badushambuliya badukubita imigari ati giye naye mwebwe ntimukira abarongozi. Rero mu gihe tutakira abarongozi byatubabaje cyane kugeza yaho no munsi nta wabibonye ko turaza, mugabo tuba tuje nyene kuko ariko kamenyero kacu ko kuja ku rusengero gusenga, mugabo gahunda zabo bariko barazikora nkuko nyene basanzwe baraziteguye. Ivyiyumviro vy'amacakubiri n'ivyahera n'ubundi nkuko biribwa ati igihe kigeze amacakubiri ari mu ishengero agahera tuzokora kuko nka Eliya ntitwomushiramo cyane kuko si umunyekobero ejo azigira tende no tuzosiga tugubaka. Rero nta mpamvu zirezire zo kuvuga yuko urushengero tazubakwa ruzubakwa ko n'ubwacu. Komite y'inyubako isanzwe yubaka urusengero iriho nubwo yayirukanye. Rero iyo komite ijejwe kubaka urusengero shasha ntiturayimenyeshwa tumenye ingene intunganye y'ibikorwa byo kubaka bizogera. Nge banyita Minani Timote, nkaba narisanzwe ndongoye irishengero rya hano Ikobero. Bisanzwe twebwe ntaho turaja atari amacakubiri yadutse mu ngoro y'Imana, naho twebwe turacaza ngaha kwifatanya n'abandi kugira ngo turebe ko ibintu byo hava bihinduka nkumbure bigahinduka turimwo. Naho twe naho turaja turacari abadventiste umunsi w'indwi kandi ntitwiteguye no kuvaho igihe hose aya macakubiri azoba kihari tuzoguma tuza, n'igihe aya macakubiri azoba yavuyeho tuzoguma tuza. Komite yo kwegeranya uburyo birashoboka tukaba twoba turimwo canke bigashoboka tukaba tutarimwo, kubera impamvu nuko nkuko mugenzanje yabivuze nuko aha hantu hajemwo ibintu by'amacakubiri. Igihe twebwe twari twasigaranye urushengero ngaha, hanyuma hakaza abantu bake bakavuga ati mwebwe mbega uvuze yuko mwari benshi mwari bangahe, uvuze ko hari bake uvuga ko hari bangahe? Twebwe ubwishi bw'abari basigaye twe twasigaye turi abantu 518. Hanyuma abari basohotse kumvo zuko tudahuje ivyumviro bari abantu bagira abantu 13. Mu gihe cyose iri kumira ryamaze kwinjira mu ishengero ryo hagarara, turiteguye kuza kongera gufashanya kwa n'ubundi kuva kera tukiri bamwe twarafashanya tukabikora. Mu gihe iri kumira ry'amacakubiri aba barongozi bacu batuzanye mu ishengero ryo hagarara, turiteguye kongera kuzana uburyo
tukongera tukubaka urusengero rwasambutse kandi nitwe twagwubatse ni natwe zose ugubaka kugira ngo noneho aha nubwo hoboneka abadufasha ntiboboneka cyane gusumba amaboko yacu n'uburyo bwacu barashobora kuza gukorako gatoyi ariko twebwe abo ngaha ubutaka bwaha beneho nitwe bizovuna cyane gose twebwe rero mu gihe twebwe twari twiteguye ko tujya ngo aho ubona hejuru hari haraduza hagira no hejuru gose hageze aho dushira ku ivyuma twari turindire yuko tuduza na hariya haruguru hakamera nkaha twari dufise umuntu yari yavuze ati turabona ko mwavunitse turabona ko beze nabi nditeguye muduze nditeguye kuzana ivyuma hanyuma tujyamike ku ivyuma hanyuma dusabe amabati nyakubahwa perezida nkuko yari asanzwe ayatanga ivyo twari twabyakiranye neza cyo twari turatanga uburyo bwose bushoboka kugira ngo tuduze na hariya haruguru kuri hari hashitse ariko rero ivyagiye kononekara nuko ababene data kubera nibaza yuko bari bafise inguvu baza bavuga ati ubu ivyo mwarimu byose mwayombari ivyo mwarimu byose amaprograme yose mwarimu sanzwe mukora ngaha muri rusengero yose arahagaze twebwe tuje nitwe tuyabandanya turabahenda ati twebwe twasigaye mu rusengero ni mutwemereye tubandanirize hamwe baravuga ati ntibishoboka mwebwe nta naho tubazi mwebwe ntitunaba ibintu byinshi gose twaravuze ati rero ntitushaka kunyinyana cyatunyana ivy'Imana oya ati ko batubwiye bati aho batuzi reka twebwe dukinjure hanyuma ubu turaza tukicara tukarinda ko amaprograme ihera hanyuma tugataha hanyuma tumaze gutaha hanyuma tukayombari umuntu agiye gusenga gasengera mu nzu akagenda kuraba mwene wabagwaye hanyuma byose bigakurikirana uko byari bisanzwe bimeze ariko ngaha mu ngoro y'Imana abo bantu nahubwiye majana 518 nta jambo dufise mu ngoro y'Imana ingoro y'Imana ifisemwo mu ngoro y'Imana abantu bafisemo ijambo nabo bantu nabwiye abantu 13 Pasteur Elias Bomana ati nyabuna naba bari mu ruhande rutemewe n'uburongozi bw'ishengero ati nibaze dushira inguvu hamwe maze dusubire kubaka ingoro y'Imana atera kandi akamo wari we wese afise umutima w'ikigongwe no gufasha kugira ngo abaterere agacumu k'ubumwe mu gusubira kubaka iyi ngoro y'Imana maze ngo intama z'Imana zironke aho zihimbariza Imana. Hari kwigenekerezo rya 23 ku mugoroba no kuvuga imvura yaguye nyinshi irimwo n'urubura rurenze rugero n'umuyaga bituma rero kuko twatumaze kuduza amasubiza hejuru twiteguye kuzosakara iyi nzu nshasha urusengero rushasha mubona bituma rero ihomoka umuyaga uhenurira hepfo ica isanzaza ni yari isanzwe yubatse n'uburyo burebure cyane turasaba ahubwo ubufasha urabona turi kuri leta mvyeyi n'abandi bose bakunda igikorwa n'iterambere ni Imana turasaba yuko hari cyo mudufasha mukatuvugira imbere muri leta mvyeyi nkanya cy'icubahiro kaje cyokora imaze kutubarira yuko isengero yasambutse kandi mwanasabye abo bafasha bashyira mu rugo ariko hejuru yaho pasteur hari n'abandi izindi ntama hano zitari mu ruhongore neza izizo mbega nta buvuzi zo hava gishiramo ego urakoze bategerezwa kubera yuko ni ntama z'Imana kandi n'abanyeshiyo nabo nyene tubafasha kimwe n'abandi bateza gukora kugira ngo uru rusengero canke ibi byangiritse ni ivyabo ni ivy'abana bacu bateza gushiramo ingufu nabo nyene turabararika kugira ngo bakore narijya hariho nabandi bantu tani n'abadventiste bari haciye usanga bagira kababaro bakavuga ikindi bakora ego none mwebwe nyene hari ico muravugana nabo bantu ngo mwumve aho bahagaze cyane cyane kubijanye no kubaka no gusenga ego urabona ko bibaye vuba na vuba nta byinshi turavugana ariko mu by'ukuri si kenshi tureka kubabwira niyo bagomba kwikumira turabiyegereza kugira ngo bayiboza babandanye ibikorwa n'ugusanga bagenda nyene basanga bagomba kutabyumva neza ariko turizera yuko ibi byo ntibabura kubitahura kuko n'abantu b'Imana nabo nyene muravize icyizere ko kumbure ejo cyangwa hirya y'ejo bazogaruka mugakorera hamwe mugashyira ingufu hamwe ntacyo bibuza kubera yuko n'abantu b'Imana turizera nabo nyene nibwo bugera kure ntibisobanura yuko Imana irashobora kubagarukana kuko Imana yoyo ifite ubushobozi bwinshi bwo guhindura abantu.